mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho mwerereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Olivier na Nathalie. Nizere yuko abantu bari bamaze iminsi bibaza ibibazo kuvyerekeranye n'aba melancholique yuko uyu munsi bihwanye n'akavideo twagize la fois passée musa n'abariko bararonka plus d'éclaircissement canke d'information. Hama nimba mufise ibibazo ntimutinye kutwandikira nimero turayishira ngaha. Hama murashobora no kutwandikira muri commentaire yaba kuri YouTube canke kuri Facebook aho ducisha utu video. Rero Imana ibahezagire, turagomba kubandanya tuvuga ibindi bintu bitatu biranga aba melancholique. Ikintu tugomba kuvuga ko ubu nuko nabantu bakunda ibintu by'agacerere canke kuba ahantu bonyene. Mbega yemwe kino kivuga gute? Kubera iki? Kuko nkuko twabivuze uheruka turakunda ibintu tumetriza. Rero burya agacerere karatuma umuntu umumelancholique afite ni haruhukira. Ukuruhuka k'umumelancholique n'ahantu hacereje kuko quelque part hatacereje habari ibintu bitezo gukorwa turakunda ahantu hacereje. Ndetse ko rimwe mpora nkiri muto d'ailleurs naho aramvuga nti niro tuve nkasanga mu nzu nta muntu ahari narumva umenga ngide muri vacances. Rero ufise nk'abana bato uri n'umumama n'abantu bashobora no kwinerva très rapidement pourquoi uwo mwanya batawuronse. Hari abantu baryohererwa vraiment induru Olivier arashobora kwandika gatera inkuru akandika ibi bigakomera mais je sinshobora kwikoncentra atagacerere gahari. Rero gucereza gutum ahantu hatanduru la quiétude ahantu hatari induru nyinshi niho hatuma mon plein potentiel ija habona. Donc na hano dukeneye cyane ivyo mparanda bibona novuga aba victime muri iyi nzu nije n'abana kuko ako kanya ragakunda. Hari nige rimwe na rimwe mpora nibaza yuko namubabaje yigiye mu cumba agomba kuguma ari wenyene. Ndazi yuko hari abagabo dora tuvugana rimwe na rimwe canke babaza ibibazo akibaza ati cese ico nakoreye madame umenga arahana ari wenyene yagiye mu cumba ari ugaranye canke arazimije itara hari ahantu no nakanya kiwe kandi ako kanya atakaronse yumva yuko ibintu bitameze neza ucuruha mfe kuko twebwe tuba dushaka gutora inyishu y'ibibazo biba bihari. Rero ubukeneye muri ako kanya kuronka break kuruhuka. Rero agacerere karatuma uza kwihososa. Simvuze bya bihe bishobora gushika ugasanga umugabo n'umugore bashwanye ngo ntako arabuda. Tureke kubuda, tureke gushavura. Nukuri n'umwanya wumva ukeneye kumva yuko atakintu nakimuza kubazwa ushaka kuruhuka atabintu vy'induru biba birimo cyane. Ivyo novuga yarabinyigishije ko gatoyi kuko mbere sinavyumva je nk'umusange ndubona nkunda abantu iyo mwihososa mu bantu. Amen. Kandi novuga twebwe please ducome kwa mona abantu ariko kuva tubanye nanje narize ico kintu cyo kuruhuka kuronka kanya kajeje nyene kugenda ahantu hajeje nyene ndibuka yuko ari vyahora bimushikira kavuga ati ndagiye nk'ahantu cangira ngire marche ninze tujane nguya urega nico gituma ngomba kugira marche ni kugira mbende je nyene. Urumva rero utarabimenya ça peut te blesser. Nizere kandi kwibura hari abantu bizofasha kandi nukuri c'est pas contre la personne ubushaka gucomora amaprise bisigura kirumba ni twa turi kumwe na Olivier yego ndaza kuvuga ariko sinshaka kwimvira ibindi bintu shaka kuja hane siwe ngorane abana peut-être muri akonya sibo ngora ariko hari gihe wavuye mu kazi warushe. Rero aba melancholique turi très turi concentré cyane iyo tugiye mu bikorwa turi concentré gose birenze. Nico gituma ashobora no kwibaza ko dufise insinga zifunze ako kanya ko kuruhuka karakenewe. Nico gituma rero yindi point agomba kuvuga n'abantu barondera efficacité barondera ko ibintu bimera neza bashika ku ntego yabo. Ugiye kuraba paraporo y'abakolerique nivyo bagomba gushika kuri objectif baragisangiye gatoye n'aba melancholique ariko bobo barondera ibintu biri efficace. Nico gituma ako kanya kiba kukwirusurusa aragakunda rwose kuko iyo abaye mu bantu ifo yuko umuntu icakora kirefikaze cyane kandi nibisigura yuko muri yo gutora inyishu canke objectif tuba dufise ni vyiza umugani wawe turesange n'abakorera ako twebwe ce n'est pas l'objectif qui est très intéressant pour ça, c'est aussi la manière ça veut dire be wabishitse gute. Donc nico gituma wewe akeneye ibintu biri procédural ibintu uza guca ngaho biramuha amahoro arumva ariko umutereye ngaho nk'umenga nta vyazi aca hungabana.
jewe nk'akazi ka mbere ndagatangura amezi ya mbere aho natanguye hose akazi kuko nta maîtrise le système Olivier yaragogo franchement yararuha kuko uburuhe bwose nabo mutako inquiétude anxiété ko navuga ntibirananiye ntavyo nshobora nawe urumva ya mafuta y'abasanga kandemesha kabisa nivyo vraiment mugabo nabantu bashobora guta rapidement ibintu bakabireka kuko batisanta efficace sur le moment iyindi point nayo ibaranga nabantu bakunda ibintu biri presse sico wabitubwira oui twigeze kubivuga uheruka vy'ukuri dukunda la perfection. Donc, umwana par exemple. Umushire mu bintu biri flou. Biri flou, le flou iratweneva. Washatse byagoye bisa. Oya, ico wambwiye nisho nje nza gufata. Donc muza kumwe ngo je suppose, je pensais ko wantawe. No, utakivuze neza. Nico gituma kenshi usanga bacaja no mu mategeko. Ibintu bumva, bashaka ibintu legal. Vyumvikana écrit, biri simple, biri clair. Ntiba suppose, ntituzi kuri gusoma entre les lignes. Oya, ngo na wambwiye ngo donc nico nza gufatira. Rero ico kintu kiri presi kirashobora gutuma aussi duhungabana lorsque rukurarira nk'abana cyangwa ibintu nko murakorana ushaka 10 sur 10 kuko 8 sur 10 ihakwa gushusha na 6 6 nayo yegereje 4 urumva ko isa nka 0 sur 10 donc quelque part tuce tuba très exigeant parce que nous aimons la précision nico kintu kiduha amahoro ku buryo rero tutaza kugishima kandi ntituza kubwira Olivier wagize 10 sur 10 c'est très bien non wa mwambwe no wategezo gukora ibyo wategezo gukora c'est normal ça devait être fait comme ça c'est vrai ikintu cyo kuvuga ngo bisa bigomba gusa yagerageje uwagerageje yabishitse nico gituma rero novuga hari yindi pote zo bavuga ko muri video ikurikira n'abantu bama ari à la recherche de la perfection bama barondera ibintu bitunganye ibintu bitomoye ibintu atagasembwa ibintu atagakosa ibintu atawananiwe donc tuzobivuga ko la fois prochaine ariko nuko bakunda iyo précision nukuvuga ikintu ibaha amahoro kuko en fait bobo n'abantu bamenyereye kandi ni wiyumvira mélancolique wame wiyumvira ikintu ca kandi cadre burya iri précis ariko novuga nk'abasange n'abantu n'umuyaga umuyaga nturi précis sport yanyu no gusohoka dukara exact umuyaga ushize mu kiraburu urajamwe ushize mu cumbu urajamwe uwugurura umuryango urasohoka ariko bobo no bakeneye ikintu kiri précis donc nizere yuko hari ico mwatahuye muri ivyo tuzosubira tugira indi video tuvuge ku yandi mapoint atatu aranga ba melancholique rero imana ibahezagire nimba mufise ibibazo mutwandikira muri commentaire cyangwa muturungikire kuri numero kuri WhatsApp hama imana ibahezagire murakoze cyane ntimwibuke kuja no kuri ntibibagire ntimwibagire kuja no kuri YouTube aho dufise chaîne yitwa Baho Podcast abadashobora kuba baramaze kugira subscribe kugira ashobora kuza baronka ama notification y'ama video dusohora igihe cyose kandi kuri notification ufyonza kuri kajya gakengeri hari gihe bakuproposa bati hari notification isanzwe ariko hariyo iyo ugafyonze ko ucu selectiona toutes les notifications donc ugafyonze ko notification yose isohotse baca bayikubwira canke video yariyo yose yabaye gusa melancholique asigaye bitose cyane précision imana irahezagire murakoze gose